Talia ata Talia ataha mama Pelia ataha. Yes mama lao odi abongaha ante takasima bibiri yarira nisho nkunda abantu je kwatira surprise turabuzima babayemo wowe warubikira we no mama lao merci wo kwibaza ko ari wa mudamu bavanga asoma imyaka umugabo wiwe ngo kenza ngo imyaka 10 mama lao oya cyo turaza kubisubiramo kubera iki urakecu n'ubuntu bw'Imana wo kugira imyaka myinshi papa urabyumva urubogari ngende rutambuka eske tambuka ni urumushiriye mu vraiment gato basi wamudani kado ya anniversaire papingo Pelia haya Pelia ataha none mwamuzaniye gift ya anniversaire eske rutambuka nkuko ubunya oya naho twazana mwe muri mihimbire Nusa neturuba cyo. Ikiganiro kimukiye kuri hayi. Ariko giki? Oya, ariko ajya umucungwe. Ngata bafite ivyamwa. Rene friend umwana wanje agiye mu biganiro gute? Manzureke. Imyaka 2 y'urugo. Imyaka 2 imeze gute usigura gute? Imyaka 2 y'umugisha n'ubuntu bw'Imana. Tandukaye niye hehe n'indi myaka Fanila Vini yaciyemo mu rugo? Tandukanye yuko ubu nyene numva imeze neza ndi free nyene nisanzuye ndi kumwe n'umugenzi wanje. Hari gihe rego ubu uri mu rugo wumva yuko uri kumwe n'umugabo gusa n'ikindi gihe ubu wumva uri kumwe n'umugenzi wawe inshuti yawe yaka karibu abanyeshuri zawe ingene rero mwese rumwe ngo remura abana y'imyaka 15 ndabira zino amararo nk'urukundo rw'ishuri ni gute n'uruzobikata n'uruzobikata abikatira bija he ni sabanyeshure ashe umwaka tuzojana kuri proclamation banyita ndi mu binyana mamara tubwire swing gaho wumvise muri kano dewe nubibo my husband ngongwi my husband abataba bafise barababa Niki kintu canke ni ryari norasika amaze wo gukorera plank ariko mu nyuma ukumva amajambo yakoresheje yagukomerekeje pe you have to be honest plank iheruka narishimye Yaramba baje reka ndabutera inkuru ijya plank reda batera inkuru kandi mu bagore ndabatera inkuru no ijya plank yaramba baje hama nanje shitane carantera rero mwijoro nyene mvaga ati burya mushavuze nyene urabukunta shavura imyaka 2 mutarachavura nanku burya ntunamumenye mushavuze abagore benshi n'abagabo benshi barakunda gupfa Jesse ndamutangura abana nanyise urumva yasaza kwa yabaza mwise mbashaka gusuzugura si wako yocugiriye tekero twawe wigire abakora agenda siko genda kweli genda marawo nagira umugabo agusuzugura cyo twagaca wigira iyo bari shetani yamukoresheje uwo mwanya naho kwakukana ntibirimo rero ubu njya wapi marawo reka ahubwo ni uburyo bwo kuryoshya uko kwanje nkarabaho nezerewe shanyohewe nkarindira kuzopfa nezerewe njahi hari abantu bavuga ko no haski yubatwaye umukecuru wagira gute ayo majambo y'abantu kenshi usange je arantaye mana yanje tivyo naco bimwiye vrema none umugabo wanje aranzi naho noma ndamusubira imyaka 20 yantwaye anzi anya papa uramuha raison y'ivyo yagukoreye muri kiriya gihe cyane ako numvye mwiza kwa mfano birashitse mu bana bawe mu ruvyaro rwawe ufata ingyo kwirikora umwana wawe uzi ko mibarabara ari habi ntavyonzi
yes, welcome ladies and gentlemen, murakomeza neza muri hose mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umuherere. My name is Frank the answer iyi ni African TV ndo gikaze wese uriko dukorana uri mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, Uburaya ndetse mu Guvia barando vuga muri Arabie Saoudite, Dubai, Canada, Australia, mu Swiss, Zambia, Malawi, Mozambique n'ahandi hose mwigi mwese ndabaha ikaze bakunzi ba sinema ndundi, abakunzi ba Fanny Lavin, Mama Rao, Solution Couple, muze tujane kuraba umusanze mukunda bakunzi b'umwamikazi ariko yarera bakugeza kuri no episode ya gatanu umunsi bageze ko tujane tudusenye programme mugabo sinamubwiye yuko dojana amaze kwatsa kamera ariko ndazi ko yama are ready igihe cyose yes tujane nyuma y'imyaka 2 imaze guhera babana amakani nyuma y'umwaka umwe bavuze ikibondo cyabo haya Talia ataha mama Pelia ataha yes mama lao odi abongaha ante takasuma bibiri yarira nisho nkunda abantu je kwatira surprise turabuzima babayemo wowe warubikira we no mama rao oya mega bagore banyu barasoma bibiri mu gatondo kamane sige nugaye ngiye ntugaye neko beke basize batugaye oya ese muhira none mama rao kino utambwiye ko muje nakubwiye ko nzi none wabimbwiye ko uza wakijina kamera mama rao urasa neza agatushe basi ndamutsa nakamwe mwenyura umwaka mushasha kwese amagifta yari he ko baki bebe ego no kuri maso thank you muri commentaire mutubwiye rabi kuno kuna tagasi merci ubona wo kwibaza ko ari wa mudamu bavanga asoma imyaka umugabo wiwe ngo kenza ngo imyaka 10 mama rao oya cyo turaza kubisubiramo kubera iki urakecu n'ubuntu bw'Imana wo kugira imyaka myinshi gusaza n'ubuntu bw'Imana kuko ari abo twavukiye rimwe bapfuye arabapfutse nyuma yanje bapfuye ariko kugira imyaka myinshi rero n'ubuntu bw'Imana abandi babaye ingumba ndetse nabyo bije gute ko twego tuvuga iby'imyaka oya nakarorero okay sawa abakunzi ba African TV murakomeye ariko fari ibintu gute sivyo oya wazi gituma simunda surprise umuntu baturaye vya vrai ubuzima bayemwo ariko arashaka buri kwasoma na bibiliya ikibazo ariko ndasoma bibiliya umwanya wose wibaza oya hariko vraiment n'uyu n'umugisha kuba mu gatondo ushobora kuri kwasoma bibiliya n'abadamu bangaye muri musoma ko bibiliya mu gatondo bacanke muhira bagenda go bibiliya n'ubuzima bazacutigana n'abantu bari kurasoma mu mwanya natwe hadufashe kasoma ibibazo vya Yobu mamara basema karibu n'intebe none gutamikaza so wewe wizenye we twabivuge yuko uje ni wihe karibu nega si muhira nga barafite intebe baju papura byo urubogari ngende rutambuka eske tambuka ni urumushiriye mu vrema gato basi wamuze ni kado ya anniversaire papingo Pelia haya Talia Pelia ataha none mwamuze ni gift ya anniversaire eske rutambuka nkuko unya oya naho twazana mwe muri mihimbire nusa neturuba none ikiganiro yacimukiye kuri hayi ariko agiki oya ariko ajya umucungwe ngato yafise ivyamwa none friend umwana wanje agiye mu biganiro kuko manzureke basi tuzi basi ko tambuka none warazi uko gatwe ntiyamurenze none ucuvuga nta biwe nawe rero nico kibazo cyawe rero urubeche ni chawa dada amara barabavangwa vya umwana mubi ngo cyo mudashaka kumwerekana ni mubi umwana mubaba ameze gute umwana mubaba ameze gute bon nyene nuko nyesha dushaka ikinyabupfura kwerekana bon nivyo umwana n'umwana mugabo mugabimbane buhari none ni ukakamemsi nabonye ngo kuna tofauti ngo katika mtoto na bebe wa mtoto ego kanicharire impande yawe rero mimi nilizala bebe sio mtoto umvise nawe rero tukana kibazo none vote si ba bebe baju merci frère ko bivuga uje nyine sinzi gituma nsaneza amajahe uguma wiyubura akotse ibanga niri heno haski koresha gabamara kumfata neza ariko hari n'abandi badamu mu rugo bafashwe neza mugabo badatagasa mu mazi boreka gutagata kweri iki boreka gutagata gute bafashwe neza aya magabo ukubitwa canke ugira gute ntako namushobora gusa neza biragoye kandi nyene urumva iyo bitameze neza nyene biba bitameze neza kandi
bigaragarira no ku mubiri n'inyuma byose. Yego. Yes, abakunzi ba Fanny Lavine. Mama Love. Mama Haya. Mwaka msasa. Twese Frank. Kumwenyura gose. Akamwe ni kenshi. Ndagiye. Mwaka 2026 watanguye rero umwaka umeze gute ku buzima bwawe? Umwaka umeze neza, turashima Imana. Ya, ibikorwa byinshi. Ibihe bishasha namashagi cyose tube twibukanya Fanny Lavine wakahise na Fanny Lavine uno munsi. None twaramukije abantu. Biracani yihuta mama rawo. Iyo ntabiyambaya. Namase bakunzi bawe. Usaba kunzi benshi bakunzi banje yambi. Fanny kashaka sinda baramutse. Anaroho mbaya. Bisaba bakunzi benshi. Cyane gose. Ako nkumubise n'abansi benshi. Kugira abakunzi benshi no kugira n'abansi benshi. Buryo? Kabimeze. None umuntu akwanga ataca kwanki? Birabaho. Taca guhoiga amalawo cyane nawe hari amabi yawe uyiziko. No. Hariho nk'umuntu ashobora kukwanga nawe nkuba akwanga. Urabona? Oya uhora uboneka. Urana nuri uko adahora aboneka kuri kamera ugasanga ari umuntu amwa. Ugasanga wari nkura mufite nk'inzigo. Bicuge ngo kubeka kitatwiyereka. Nuri ngo baramutse breve. Agizuko abakunzi ba African TV ndabaramukije cyane abakunzi banje yambi umeze neza umwaka mwiza wa 2026 naho tugeze mu kwa kabiri naco akwacari mushasha uracari mushasha uracamoto bushasha akwacari moto bushasha umuntu araca fishing ashobora gupanga ati gute mbega no kwitazura kugira ngo turageze mu kwa kabiri bwa bukene mu beshara bwo mu kwa mbere ndibaza bwaheze muduha amahera aba diaspora muduha amahera kandi usafana diaspora afana shaba diaspora baduma kabisa banyiyereke rero nibaze banyiyereke yego kabisa turi mu kwezi kwa kabiri bukene bwaraheze vraiment mutanga amahera bwaheze kwezi kwa kabiri ijabo riko ratangura kuba benshi bariko baragabanuka tutinde turabere ingene kwezi hagati ndetse n'igusoza ariko African TV ntiyanzaniye ama gift ngira ngo bukene baraca mu bukene bwo mu kwambere beko unjaniraye mbabarira oya twibukanya kugira ngo twibukanye mu kwambere na umwana wanje yaragze anniversaire ntakata bamuzaniye kandi ari familia mama raho mama raho ariko turayizaniye haya yoyo ariko mwe muracakuze mwayiza turashobora kuyizana ariko iyanyu mweho muri biswi vyinobera yes familia zubu nuko zabaye oya nta kibazo sawa twende sasa mwaronse vyinshi imyaka ibiri y'urugo imyaka ibiri imeze gute usigura gute imyaka ibiri y'umugisha n'ubuntu bw'Imana tandukaye niye hehe n'indi myaka Fanny Lavine yaciyemo mu rugo tandukanye yuko ubu nyene numva imeze neza ndi free nyene nisanzuye ndi kumwe n'umugenzi wanje hari gihe rego ubu uri mu rugo wumva yuko uri kumwe n'umugabo gusa n'ikindi gihe ubu wumva uri kumwe n'umugenzi wawe inshuti yawe urumva ko ari ibintu bitandukanye umugisha waronse wo kubona no ibibazo bya Franike by'umunsi kwe oya cyo tugenda umugisha waronse wo kurundura no haske mu buzima bwawe ndetse nakahise bon nagumana bise ngo nawe ni imigisha wari wararonse ahubwo nazi ko ari ishuri wari waraciyemo ni gute ari babintu babiri wo batandukanye batandukanye tu sino ntibagereranye cyo mugira umwami rero Sumwami mu rugo rwawe aho so kukubiswesha urabona ko nyene imyaka ibiri yaheze uyu munsi yahita ega si imyaka ibiri ya mariage yaheze ni yahita civile burya haciye hacamwo ukwezi kugira ibi ya mariage burya rero ndariko ndarimbura ijambo harya watende ndiko ndasoma Bibiliya kenshi nakunda guhabwa ijambo iyo mbabaye ndiko ndarira nakunda guhabwa ijambo riri muri Yobu rivuga ngo kuko uzokwibagira umubabaro wawe uzowibuka nk'amazi yatemvye biki ibintu du genre rero ndiko ndawurimbura ndabati none bya bintu byakunze nyene wa mubabaro ndawibuka nk'amazi yatemvye koko canke ntaratemba n'amazi akiri ngaho nkibona cyangwa do rero ndashima Imana ko ikivuze cyose igishitsa ijambo ry'Imana ntibeshe ijambo ry'Imana n'ubuzima ndashima yuko nanje yamurikiye umuco w'Imana ukamurikira abandi mu mashimo
reka kugira ngo nkumve ko naharandiriye cyane kamanze ngende ndahagaruka ngaho genda have toka ni mwamikazi numuzigeze kuri saison ya 2 episode ya 5 ya ubona ko ari film abantu bakunze wayisohoye witeze iki mbega ivyo ari witeze n'ivyo wabonye feedback imeze gute Mwamikazi ni abatayizi ni série iri kica kuri YouTube channel ya Fanny Vino Official ni film iryoshe cyane bakaba banyita Beatrice cyangwa Mwamikazi nkaba ndayikinana n'umutwaro wanje nabo bakaba bamwita yaraguhemukiye mama eh yaraguhemukiye turi muri filme nikucuvyegereza umutima bakiri akayitwa finale rero ya mugende kuri YouTube channel yacu muyirabe rero ijya filme ubwa mbere ikiri mu nyandiko murabizi uko umugabo wanje niwe yayanditse akinyereka karibu abanyeshuri zawe ingene rero mwese rumwe ngo muri abana y'imyaka 15 15 ndabira zino amararo nk'urukundo rw'ishwe ni gute noruzobikata abikatira bija he ni sabanyeshure ashe umwaka tuzojana kuri proclamation banyita ndi mu binyana mamara tubwire swing gaho wumvise muri kano dewe nubibo biraryoshe tu biraryoshe ya Encho gituma nsabira abantu batararonka abana vraiment baho abana babo haro n'abandi bantu usanga bafise abana bavyaye mugabo batari kumwe nabo nyene Imana bagirire neza abana baryoshe kwizuni ngere kwitabiriye ngame Nuru mungana kuona cha mungana kuona usijari utapata ya mamara uwo kubona yobona ngo uracari muto ariko still ntazi ivyihishije nyuma yawe ndetse n'ibikomere byinshi wabayemo kugira ngo no musube muri uno munezero wagusavye ikiguzi ungana gute kugira ngo no musube muri no mudi ubuzima bw'amahoro kinini brem kinini ako byose ni Imana dushoboza kuko hariho nk'ibintu ushobora kwimba ati none ibi byarenganye gute brem te yego biki bintu gweza nabiciyemo birarengana birahera nkaba nkitwenga nkaba nyagaze nkaba ntagiye bazi umuyobya bwenge nkaba nyene ncizira n'Imana donc n'ubuntu kuca mu bintu bikomeye ukabirengana n'ubuntu bw'Imana yes ni nta ibonekera bose ni nta umuntu wese yumvise yumva ari ibintu kabisa pe Imana yakoze ibikomeye uno musi urugezo uriko canke intambwe umaze gushikako hari ibitambo vyinshi wabitangiye uno musi gusohora film nabonye usigaye usohora kabiri mu ndwi intumbero niyi mbega nikubera iki abakunzi ba cinema ndundi ya nyene twaciye tuja mu bindi twako turavuga Mwamikazi batevira rero numva Mwamikazi ubwa mbere twahora dusohora imwe mu ndwi ariko turaraba kame filme niko kazi kacu nivyo turya nivyo twambara nivyo tugira n'ubuzima turavuga ati comme n'abarimyi cyangwa abadandaza baja ku kazi ka misi yose ifo ko natwe twongereza umwete namba abo hakurya yacu mu bihugu bibanye bashobora gusohora 3-4 mu ndwi kubera iki natwe tutogira ifo kumusa gasohora episode zibi ego baraturusha uburyo nivyo kubera bisaba amahera menshi bisaba nyene ego rero nayo turavuga ati basi ntaco kutudufaranga dukeye tumaze kuronka reka basi tugire effort tugire na tubiri nitwaronka yandi menshi tuzogira na 3 ariko ubunye vuba cyane tuzogira 3 sure mundwi nayi 3 mundwi hama mugati turashaka Imana yo kudushoza dohe menshi kubyo tugira iminsi yose kuko urabizi YouTube uko ushirako byinshi niko uronka udufaranga kandi niko kubona biraba cyane donc kwamenyera chaîne yawe ya rero nyene turifuza uko nambara ko kazi nyene Imana yahisemo ko dukora ko katubera akazi kakatubiramwe umugisha natwe tukarya tukamerwa neza nyene muri kahise kawe indoto zawe zari zo kubiki muri kahise kanje indoto yanje mbere yari yo kuba journaliste kuri ntuzeya hari anyuvugira Washington DC kuri Amerika ya indi ndoto nagize narigize no kugira indoto yo kuzokwandika igitabo cyo naho biraje ivyo ntaho biraje muga iyo ndoto jo nayirota nyene
mbona ata buzima mfise mvuga ati nzovyandika bisanzwe hama abana banje arase niyakura azocandika neza amakidandaze ntaco narapfuye nibo mugabo izina ry'iwanje rizobe rivugwa ati hariho umugore yasize yanditse igitabo kivuga iki iyo ubuzima bwawe bari igitabo uno munsi umuntu abaka arazingurura igitabo nibyo nashaka kwandika igitabo bon wari kucita gute igitabo cy'ubuzima bwawe gafana amatitira aguma ahindagurika ariko n'ubu n'amataho ndaje nzovyandika narahagiye naho ntaco yararyoshe igeze kuri page nziza vraiment igeze kuri page twaravuye mu marira twaravuye mu maganya cekana kubishoboka ngira tuzocita birashoboka yego bro turati nta gucika intege nyene urumva izo nizo ndoto zibiri nari mfise gusa nyene nari mfise indoto yuko no mu boss Buset. Okay, ako kantu none warabishitse ko canke uri kurabishika? Ndabishikako. Ko kuba boss ready. Ariko ndagashikako. Sha mama rawo iyo wavuye sinzi ko inyuma mubona imodoka hariya. Mama rawo wari uzi bivanye na ibuka umunsi wa mbere ushiki Bujumbura wa munsi wa ntabyo narinzi. Ariko ubutunzi imodoka ibujumbura mama rawo. Umviriza ntabyo narinzi ariko indoto nari mfise zo kuba mu boss ready ndiko ndavuga. Nziranagara no mwirobo. Agupkeje ko biracashoboka ariko biracashoboka cyane gose umugambi w'Imana ibintu bigishoboka birashoboka dusure mu mwaka weze kwanza umwaka 2025 niwo mwaka wakoreyemo lancement ariho kandi usoramo filme zibiri zishasha zitatu entre ntandi cyagera yatanguye mu mwaka wa 2024 yari yitwa nde urugo no apana urugo hariho indi hagati ya dada n'urugo hari My Day. Yes, voilà. My Day ko yari yatanguye umwaka wahera wa 2024. Sinibuka neza. Ego. Ego. Numwaka umeze gute muri cinema ndondi numwaka. Na My Husband. Yes, na My Husband wa ni mwaka kinira mu Rwanda. Ego. Yes, uno musi numwaka wari umeze gute muri cinema ndondi? Uno musi ni intango z'umwaka. Ubona agaciro ka cinema ndondi uno musi mbega ukabona gute mu Burundi uno musi? Biriko biraza kubera ko ubwa mbere ndibuka ko ntivya bimeze uko je nkiza muri cinema imvura igombiwe mane rahezagiye jemo kigumbire weho kwinyagiza ryari mu mvura abanyakinama mama warabaye mwisite weho kunyagirwa ryari mu mvura ndabaye ruguru sinabaye mwisite bako arapigwa warabaye ubuzima bumwe bujuma bwo gupigiko netwaje tuca kwinyagiza bijya bijama abahaze waze jaho ja kwinyagiza iyindi mpuzu ca wambara cipara yakufyira yani ko ndavuga ati muri filme biriko biraza kubera ko ndibuka ejo no dukamye twibukana na Sherity yo ndibuka umunsi wa mbere ndonka dika muri 24 twarasaze turaryoherwa ati none urabona uko nyene bigenda bitera imbere ubu nyene nko kuvuga abakinyi ba filme baragura imiduga bakaba mu mazu meza bakabaho nyene biriko biraza rero kandi urumva ubu ko tugeze ku rwego ko gusohora kangahe mu ndwi ni intambwe ishimishije abakinyi ba filme muragura amazu meza mon plutôt oya ntimugura muragura barubaka ariko haramaze kubaka ego Albert karubaka nziza kandi ariko kandi abakinyi muragura imiduga myiza none Frani ndiko ndanyagirwa twimuke none koko none we nta bintu by'abazungu ufise muri wewe ngaho ufiringa imvura yo mugi ikunyagire twimuke basi gatonya hama tubananiriza indani basi mu nzu yes my husband ndongwi my husband abataba fise barababa bako ntare banga na rimwe rihari wakoresheje kugira ngo ushobore kumuronka n'abandi batsumuronka none uwo kwavuye kumuzana urazi rero maraho katugendereye muri cinema ndundi washa twagire ko kera twatanga muri biro farize kimana rega birimwe kunyene ntazora bica nuru kwishima ku bandi bantu basobanura kwishima ku bandi bantu oya nigana umugore arasigaye agira TikTok imisese content ziwe ni my husband ariko numugisha umuntu aba yaronse bamaraho none bana ko bitagohaye gutaga turaza ubwa mbere ataraza naringiziki
hariho ibintu vy'ibirungurungo bitari bwamatemate mu mubiri sawa taturi muri sinema rero imvura itaratwirukana mhm yego wariko uravuga yuko uno munsi bariko batera imbere hari abaguza ariko baragura bariko barubaka amazu no munsi imiduga mu bakinyi ba sinema no munsi nibisanzwe ariko izina ryo kwitwa ko muri sinema ndundi hari abantu hari mu maraya hari connection mbi donc zihuza abantu baja mu bintu dubushurashuzi canke vy'ingeso mbi nivyo canke igihe cyose yebayemo izo ngeso z'umara uramaze kuzo muri sinema ndundi tuje navyo nabwumva hari ishirahamwe none muri hariho groupe muri sinema ndundi ihuza abamaraya oya mwose abikora ku giti ciwe nena mu mwese abikora ku giti ciwe abo bandi babimenye gute akija kwiyamamaza barababona kenshi ntavyo nzi vraiment je nta numwe jewe ibyo oyi ntavyo nzi ariko barababona cyo tumega usanga kenshi bariko barabivuga jewe nawe ndabona ariko uramaze kuvyumva ndumva mamara mu buzima bwa gutangura sinema ndundi kugeza uno munsi c'est vrai nurumva amakuru inkuru bikurukuru ucavuga bikurukuru urukurukuru nta rukurukuru gira wumva yuko bakinga sinema nawe wenyene duhereye wabone igana barakuvuze je sawa abandi kuvuga ati urumva umuntu akora filme umukobwa iki niki abashaka abagabo cyangwa bakabona bajya twakinanye ngo turakundana ugasanga nyine bakwambitse ibara ry'umumara canke ngo mwarivye ibimizi gitandukanya abagabo bakabivuga ariko we niko uvuze uko umenya nyine hariho abantu rero bizwi iti oya pana bizwi ko officiel makuba bikora ahubwo babivugako ibyo bisanzwe ariko urukurukuru niyo nkuru cyane oyaye ibyo nyine bisanzwe ni kwa kundi kubona umuntu urazi yuko mu mico y'abarundi umukobwa yari uwo mu nzu gusa yamuzezwanzu adashobora kuja imbere ya kamera avugira imbere y'abantu ibihumbi n'ibihumbagiza avuge icyumviro ciwe cyangwa ashikirize icyumviro ciwe mu buryo ubu cyangwa ubundi rero mu gukora filme cyangwa gukora ibiganiro hari ukuntu ushikiriza ibiganiro byawe ibibazo cyangwa ukashikiriza nyene ivyumviro byawe rero hari abaca bakubona nk'isema urumva bakabona yuko uri shirasoni bakabona yuko uri iki rero bakaca usanga nyine batarajijuka mu mutwe bakaca bakwita ayo mazina ariko si kuvuga ngo bari ivyo ntabwo ari ivyo ni nkuko no mu buzima busanzwe bundi hari abantu babikora voilà no mu no kubuzi barabikorerayo atari muri sinema apana muri sinema ni bake kuba cafu kuducafu kuba cafu zo busindemwa urimo ego shubu ntavyo bakikuvuga Noraskera ko akwiye mu menyo y'abatwe yarankwe naringo yarankwe mu menyo ubusindi ashaka ko kwiye mu menyo y'abatwe ashaka ko kuyahogotera yagote ubusindi mwo prema mu bo kwagirizwa ibyo nta stress z'abahungu bafise gwanje bizwe n'amategeko my husband dago fan niki kintu canke ni ryari Noraska amaze gukorera plank ariko mu nyuma ukumva amajambo yakoresheje gukomerekeje pe you have to be honest prank iheruka narishimye yaramba baje reka ndabutera inkuru ijya prank reda batera inkuru kandi mu bagore ndabatera inkuru no ijya prank yaramba baje hama nanje shitani carantera rero mwijoro urani imyaka ibiri yuko iheze twabwiye dushavuranira nyine yamuzi rero mwijoro nyine numva gatima burya mushavuze nyene uraba ukuntu ashavura imyaka ibiri mutarashavuranira burya ntunamumenye mushavuze araje ati nivyo primary kandi mushavuze rero araje nyene tukomeye turyama cyangwa ati dusenga ndabwira dusenga mu biki batubwira kwanza birya bintu wavuze nene yari prank okay je ivyo numva tacho nabivuga uko numva bigize birebe tacho nabivuga ko reka tubifute urumva oya nyine iki yewe acha ryamye ubona gutsenga ndusenga ari ryamye buheye sheri bonjour ajya ngo menda mwishure shetani niba gusuzuguye ego kwero umwishure nabanze abivuge neza ukuntu waza kugira urumva kabisa nyine urabuda kabisa nyine bira ndabuda urumva mugaya nyene urumva yigiriye ku kazi
gusenga ni vyiza Yeah. arya nyine ndiko ndasenga nshima imana nshima iki Yego. nyine cyane nkumva nyine ijwi nyine ariko kweri ubwo bwo ugomba urusambuza ibintu by'uburofa kweri ngo are reka ndamwandikire basi urumva mvuze reka ndamwandikire numva shetani yo uzoba umwishe aragusuzugura indi jwi ryawe umwisembere nese umugabo wawe umwisembere si imana yamuguhaye umwishe si wawe bisa reka gufyira aho naciye ndamusanga ku kazi rero urumva ikintu nashaka kuvuga ari igihe shetani igutera urumva nkaho nk'iyo nari kuguma nyene nabuze nyene iminsi igahera n'ingahe igahera byari kuvamo ibindi bintu bikomeye urumva rero mu gihe shetani ikuganirije umviriza na mpwemu yera hamukoreye ku cyo mpwemu yera akubwira abagore benshi n'abagabo benshi barakunda gupfa ati jesi ndamutangura abana nanyisembe urumva yabasaza yabaza mwisembe ashaka gusuzugura si wako nawe ukija ni uwawe kandi usamaye urugo rwawe ruraba rubi kubera akantu k'uburofa abandi bakobwa ngaho hanze bakanuye baba murindiriye reka bibaza kanze shita mushavuze urabe kwanze ukuntu ashavura kigihe cyose utarabona ukuntu ashavura wowe nona ko ari hatari wenyine rero washavuye nabonye n'abakunzi bawe zarabashavuje ati norazike pe urarengene ngo si byiza ngo kubwira umuntu donc ibintu vyamubayeko barashavuye ako ndisi yuko nyene ego yari prank kandi uranabizi nuko yari shitani yaguteye ariko vya vrai nukuri usanze umugabo ari inyuma y'inzu kuri ya pere ariko arabwira nkundi mudamu canke umugenzi wiwe yes akarambwa ati je vraiment shashano kuri vraiment ariko na fena fubiya gutwara uko nyenda mukure nyene ngaho n'ahandi ho ubonye ukonze ko atana hamwe aja nako ari umukecuru yaguye hari vya vrai nigiki wokora ntubeshe nanje ntaco ndico nokora nta kamera iri ku ruhande ntaki uya ari kuri ya pere ibintu biri se ahuye sinzi naco nokora kuko warabonye urya mwanya naje yuko nabanje ndicaye nyene ndinumira agati bandanya pere yawe sha urya nagiye kuvuga ko amwe yuko ari prank n'ubundi naye nahoze kubera naje mbe noca nkora iki yoco ugiriye tekero twawe wigire abakora agenda siko ngenda kweli ngenda marawo nagira umugabo agusuzugusha uto twagaca wigira iyo bari shetani yamukoresheje uwo mwanya naho byo bivana no kuntu dusanzwe tubanye nabi nyene ndabibona yuko ansuzugura nyene ari bya noba nari hagaze ko naragize iki aho nyino peut-être no genda ariko kwakukana ntibirimo rero ubu wapi marawo reka ahubwo ni uburyo bwo kuryosha urugo rwanjye nkarabaho nezerewe sha ndyohewe nkarindira kuzopfa nezerewe njahe bigende gute biduga bimanuke ndondera uburyo urugo rwanjye ruryoha hama nkazipfira nezerewe yes wize kwirengagiza canke kwakira ibibazo byose bije mu rugo nize kwihangana kandi nyene kwihangana no gusenga Imana ego yes hari abantu benshi ingo uno musi zananiye hari abantu menshi no musi akadukurikira mu rugo iwiwe bamaze ukwezi kose batavugana sivyo nayo ndabwira setakubwa n'umwisembe reka wona kagaye reka ntumwisembe umva ubu nyene bwira shetani weye n'umugabo wanje cyane n'umugore wanje ngombe ndamwisembe rero ikivyimba cawe kimeneke reka gufyiza byinshi bikunda gutuma ingo nyinshi gisambuka mamalaho hariho gutaca bugufi kw'abadamu ihagararako n'abagabo bose aho n'umugabo ashobora gukora ikosa mugabo bikanka ko asaba pardon ugasanga uwo mugore nawe yakoreye ikosa ni wundi ari compliqué kabisa avuga ati jewe ntavyo kwa abagabo bari ukuntu batinya kuvuga pardon mu majambo mugabo agakora utujeste ariko uwo mugore akavuga ati jewe ntavyo amajeste cyaturuvuge tibabarira ego urumva yes ariko kandi haro n'abandi bantu bakora ikosa ukamubabara uyu munsi ejo akasubira ryandi ukamubara ejo akasubira ryandi vraiment baragorana umudamu
yamasubiramo ryakosa kwa kundi nyene apana umudamu gusa n'umugabo mbega umuvuga abadamu gusa bamvugira abagabo Eh. bashaka kwikuramwo bose yes umudamu canke umugabo mu rugo yaguma asubiramo ryakosa nyene eske abari kutumva canke abari kubera ko kuri wewe akorera iryo kosa atacumaze canke atagacira guha hari igihe nawe naba yatewe akaba ari muwe mumbi cyangwa ugasanga nyine niko ameze erega n'igihe ushobora kwakira umuntu nk'ubu dufate nk'ubu utwaye nk'umugore ukasanga arigira ko pipi ya mwijoro umva nawe nikosa agira atabizi ni ingwara ni impwemu mbi dufate rero dufate rero yuko tureke yuko ari pipi akafise impwemu mbi yo kubesha cyangwa yo kugira iki ukabibona yuko nyine nawe bimugwako cyangwa yo kwibura cyo kwari umugore n'umugabo bibana kandi bari mu nzi imwe bose umugore akiba umugabo cyangwa umugabo akiba umugore oya mu nzu imwe Numva ko ari impwemu mbi nk'iyo munakundana vya vrai hari abaja kubana batakundana ega vyankira imbere mugitangura mama mwari mukundana biza kwanka imbere kwa kwihanganiranira niko kuza kwanka mu rugo nico gituma dukwiye gusengeranira ariko hagati yo gusengeranira kandi tukanatahurana tukiga kumenya ati n'umuntu nanje ndumuntu nukosa nkuko nabakoze ukabisenga ugasenga Imana ariko ukanamuhanura kandi nawe bariko barahanura cyangwa bariko barasengera nawe ukoroha ega ari umuntu agoye gusengera cyane ego Vani hari abantu bavuga ko no haski yuba yabatwaye umukecuru wagira gute ayo majambo y'abantu kenshi ayo onyi ntacyo mbi niko atari vyo nicyo tumukecuru ana kuri mwanaduza oya sindi mwanaduza ahubwo ndanashima Imana ku myaka ngezeko nkuko nabivuze mu nama singahe none nta niyo tuze ga mado hisije video yanje muri leta civile nta iri kuri YouTube genda uyumvirize bajya abagore zomba babivugiye ati yavutse umwaka uno ni mwene naka urumva rero twakiye muri commentaire mutwibutse iki imyaka yawe okay bayandike muri commentaire babivuze jewe ntacyo bimbwira kubera ko je mbona ari uko entertaining nyene bako bararyoshya imbuga burya ntibyombwiriye ntibikwafi byombabaza gute kuburyo wumva yuko uko kuna mugabo wanje baguma mubwira amajambo atandukanye ejo canke hirya yaje avahura n'umwana ameze neza amutemwo usange je arantaye mana yanje tivyo ntacyo bimbwiye vraiment none umugabo wanje aranzi naho noba ndamusubira imyaka 20 yantwaye anzi so wawe ndo bavuga ngo twamenyanye kuri telefone cyangwa iki niki ujye yabanje kuba umujama wanje w'indani imbere yo kuba n'umukunzi wanje nyuma yo kuba umukunzi wanje araba umugabo wanje urumva yaranzi none wumva novuga ngo bazava bamubwira ibi azi ibintu ibyo onyi bamubwira hari ibindi bintu uya batazi hari ibi byinshi batazi wowe wazi kuri jewe azi intege nke zanje akankunda kuruta bose my husband mana yaragize neza yo we mana muratubabari gusozera umwaka wajanye n'umuryango wawe wose muhiri wanyu ndetse musangira Noel nziza n'umwaka mushasha n'umuryango yari bihe bimeze gute kwisanga uri muri famille yawe yose wibuke n'igihe wigeze gutererana abavyeyi kumbure bakaguta ugasigara uri nkakanuka ariko uno munsi ukaba wokoranya ukaba wokoranya umuryango wawe n'umufasha wawe umutware aka mwese murafashanya mu marawo ariko niwe andongora wakurongora yes gufata umuryango wawe wose ukatwara umuryango wawe wa muryango hibigeze kukubona nabi rimwe wiyakiriye gute nibihe byari bimeze gute biraryoshe n'abana batandatu batanu batanu biraryoshe kuko twabana batanu bwa mbere bigeze kuguharira ku mwana umwe wa mbere sho biraryoshe nicerekana ko hariho Imana ihindura ibi nkuko nakubwiye ni kwa ukundi nyene Imana ishitse amasezerano ya shitani nawe yo kwigaranzura agakora kwibika finale n'Imana itegereza gutsinda
yes nibihe bihe wibuka bituma bikwibutsa ko Imana ishobora guhuza umwana n'umuvyeyi nihe situation wibuka papa yigeze kugukorera canke yigeze kukubwira canke ikintu akantu kigeze kuba no musuvuga ati shano kuri Mana uratangaje no musukubaje na papa tumeranye muri buno buryo kandi yarigeze kugira iki kintu bon ndavyuka nk'amazi yatemvye ntavyo nibuka yes bon yego yaratemvye nta gacirago bigifise muri wowe kuravyibuka ntavyo nibuka babara c'est vrai ntavyo nibuka joro yigeze kugushwimaguza kabisa witwaje nabi numva ko amakosa yarayi wanje beko dukunda gushira amakosa ku bandi ko n'abavyeyi barakosha sometimes ari gihe ariko burya birababaje umwana wawe gutwariye kwinda kandi birabaje umwana wawe yatwaye inda uri kura ariko aragenda apfa rubi mwibarabara kandi wari ko uramutegurira akazozo murihira amashuri ugira ibiki orambaza James abana bakuze ndavyumva nkavuga ati burera bitahura rero no kwifata gute kare anya papa uramuha raison y'ivyo yagukoreye muri kiriya gihe cyane ako numvye mwiza kwa mfano birashitse mu bana bawe mu ruvyaro rwawe ufata ingyo kwirikora umwana wawe uzi ko mibarabara ari habi ntavyonzi nushaka no kunavyiyumvira ntavyonzi sishaka no kuvyumvira shwi fire wajinara yesu mwaje shaka kuyumvira kandi Imana izompe abakobwa banje ndabasore niteka ntego iteka nk'ababyeyi bazana inkwano nanjye numva ukuntu bimeze wakira amagabo kugenda bakiriya y'uwawe nzobinkorera vraiment yes uno munsi ibihe urimwo ibihe by'umunezero no kwita yuko ari umugisha wagiriwe kuno munsi uri kumwe n'umuryango wawe kandi uri komeza utera imbere mu bikorwa vyawe vya misi yose ibanga nirihe ryo guhagarara wemye kuko nico namye mvuga igihe cyose ntitwize tukubona wazimye igihe cyose wama waka igihe cyose wama wiyubura wa muri mushasha mu myaka yose umaze ibanga nirihe kazina dawa ibanga ryo guhagarara nemye nta kindi ni Kristo muri je izigiro by'ubwiza ntakindi yego yes mu gusoza iganiro cacu umwamikazi ni sinema ubona ko abantu bakunze mu buryo butandukanye ariko bitandukanye n'ingene yatanguye ndetse no munsi uravye ko uri kwisohora kabiri mu ndwi abantu bayikunze kurusha uko babipanga utegura gusohora sezo zinga canke n'abageni bamwe mwategura uko mu bipanga sohora sezo 5 nk'urugo urugo wagifite zingahe urugo gifite episode 45 yani twagize ku masezo twagize ku ma episode episode 45 akaba igihe kinini 45 no kuvuga abari saison zitatu zine zibura mu zitatu yego no musobanuro bitegeki mbega mu mwaka wa 2026 imigambi yawe minini yaniye muri sinema jewe imigambi yanje uyu mwaka wa 2026 kuva kunzi banje no kubanezereza bansengere ndonka amafaranga nkeneye ngire imbaraga ngire nyene ibyo nipfuza bize bimere neza ariko cyane cyane ibyo Imana ishaka nivyo bizogenda neza ariko jewe uri yanje no kumva uko no banezereza birenze ko ningize kubanezereza amakandi usubire wibaruke kandi no muri uyu mwaka wibatse umwaka uheze agora sa ntangurira none warantanguriye ntaragera ariko nyene Imana ivyemeye ibyo baramashima ega nta muntu yiha umwana hano woza ubu nyene kabisa wo kwakira nyene vyihuse kwakira sure none ari Imana imitiyemwo igihimba yohoraho cyose ncakora para baba rona ndaza ari mu kazi gakwiriye cyane gose ko kubyara yaha mutaragerageza ntawe menya ijambo rimwe ko kunzi wawe ijambo rimwe ko kunzi sinema ndundi ijambo rimwe ku bantu bari korakunda mwamikazi muri kino gihe bitandukanye n'ikindi gihe yashaka ko wari waneze nende ko ibyo bibazo gusumbaza ijambo rimwe ni kubabwira ko n'ubu ntibakunda cyane gose kandi ntiteze kuzoba haruruka
ndabasabe kumunshigikira kwa kundi nyene amapartage abafise ivyumviro bodutera urashobora kuronka aga connection ahantu atiraba ugire uce mwinzira kirapasa uronka mwakanoti mubimbarire mu mpiyo mitwe I need money abafise amakampani mutwizere abashobora gushika imbere mutuvugire turonke ivyo biraka bishobora kuduha amafaranga ariko kandi abadusengera mukomeze mudusengere cyane ufise ukuntu nyene udutera mugaye twegera imbere ntuvyikawusha ubutumwa bukaba burashitse ngaho oya nabuvutse yes ndagushima cyane gose wose dukurikiranye kuva ku ntangusha kumera yari mama love Franike asante sana wose dukurikiranye